ntibandondera kandi nibaza ko bafise amakriteri yabo bafatirako kugira bahamagara umuntu runaka kandi sinzimvye gose kuko nakuriye muri quartier isanzwe umwanya majambo ndasanzwe ko bafise amakriteri yabo bakeneye mu bintu runaka ariko kandi ndi umwe mu bantu bahawa amahirwe ntakunze kuyafisha ubusa nubwo bitama biduhira tutama tugira amahirwe imisi yose mugabo iyo umuntu je wanyegereye tukayaga mu bikorwa nk'ivyo antuka ndabibamwe kubera ko mba mfise icizere ko ari tafari ndiko ndongera na ku matafari nagiye ndubaka na shenche ya kariyeri y'ubuzima bwanje muri bijanye na comedy ego bujana eti comedy yabitanguye mugabo urumva ikibazo n'ubundi ni ya support y'ibitwa ko abantu bakuze ibikoresho vyegewe imbere location ni bien décoré kandi ikindi naco bamba barire kuri kintu ngomba mvuge uno munsi abantu tugenda mu kintu kubera naka kirimo kubera ko naka bo reka nkoshi no terme no wiwacu reka ncengenda urumva akacagenda gusupportinga kubera ico bigarutse ahandi urumva ntagende gusupportinga avuga ati ni umurundi tuku yatugurira ni umurundi mundi kazi birahagije urumva tugende gusupportinga uko vyo biri kose umugabo no ni nakateguye igiteramo turagiye hama ikindi nacu urumva nisha kindi no kudakundi ivy'iwacu nyene sometime kuko bo ahandi bano kwa biri kose nyene urumva nyene barafyonderako uriko nawe nyene hajya ari muyabira kubera Yes nikaze nje timukunzi bigani bicano kuri The TV show ndandagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho hereri muri kano kanya uri kurakurikirana isanamu ryacu bagusanzwe uri kuravyumva ari ndorugira the one and only akuzana bitandukanye batandukanye ahatandukanye nko bizi rero ni jewe kuri micro ya mbere kuri micro ya kabiri nkaba mfise umutumira dasanzwe nko muri ko maribona ariko kandi behind camera ni jewe nyene kugira ngo ndakuzana amasanamu n'amajwi bitorokanije neza aho ubona yuko The TV show narabikwemereye yuko ngiye kuba ndaguha amakuru agiye atandukanye mu bigiye bitandukanye yaba sport entertainment ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye aho tuzoza turacana muri kahise bivanye nuko turiko turabatunganiriza ibintu bimeze neza je na team idasanzwe rero CISHA ADO numwe mu bantu mwa kino gihe ubona yuko bariko barakora inyuma y'igihe kirekire abantu bariko baravuga ngo mbega ko batakiboneka mbega ko bahagaritse habaye iki mu nyuma bakaza gukina mugabo bigasa nk'abantu batanorisinze yuko bagarutse bivanye nuko uwo bari basanzwe bakinana nawe atari karaboneka mu nyuma hakaza amajambo menshi gutyo twaramutumye ko muri hano kuri The TV show mwarumvise ibyo yashoboye kuvuga aravuga yuko wari wasanzwe ari umulida wabo yafatiriwe n'utundi dukorwa nkuko abantu mukunze kumukurikirana mu bibona ariko kandi ibikorwa ngo bigiye kuza kandi ico yasezeranye yaragishikanye CISHA ADO rero ni umukomedian ni aragira stand up kandi bimwe bidasanzwe kuko abantu mwagiye murayibona muravuga muti mbega kuki CISHA ADO atayaboneka cyane mu biteramo bigenda biba hano mu gisagara ca Bujumbura mbega yoba ari we ataramenya exactement yuko stand up mubereye canke abantu bamukunze muri yo canke yoba atari adari muri babandi bahabwa amadids bivanye nuko bamwe bavuga bati harimwo tuntu tw'utudombe dutuma abantu batagira ibi canke yoba ari kwa kundi nyene ibintu bigenda bimufatira ugasanga so atarazimvye canke akazi karamutwara kuko asanzwe n'umumenyesha makuru kwisamiriza Buja FM nikaze cyane CISHA ADO kuri The TV show. Merci sana Jeni bazakivye navuze atakenda beshe shavuze vyinshi numi wahubwo nako ndibaza ariko urabisoma ndahabura oya ndazirikana yego ni sawa umeze neza ariko umeze neza atari bihindutse mu mwanya ni sawa uraze ko barundi tuma dufyondera ko vyose dushima Imana no gukengura yego burya ngo icizere umuntu agiriye agiye kuryama akabwira mugenzi we ngo reka tuzokore ka kadirejo ico cizere umuntu yarakwiye kugira yuko no mu bihe bibi bishobora gukunda ejo yego ariko kandi ni naco cizere akwiye kugira akarara yishize mu biganza vy'Imana kuko ashobora kuvyukira ari muri gehenomo canke ari mu paradiso. CISHA hari kimwe mu bibazo nkunze kugira abantu nkamwebwe muri mu myidagaduro muri mu kazi nk'aka dukora
biba bidasanzwe cyane jewe biroroshe kuba ndi umuselibateri kuko naho mbwira saa 8 y'ijoro ndavyuka nta wumbaza ngo ugiye he ariko birakorohera kuvyuka ujya mu twenzi tumaze guhura ugiye ku kazi kwisamiriza biranyorohera biranyorohera kabisa no mu gihe mba ntashobora kuzindukira mu bikorwa umubiri wamaze kumenyera mekwa kama desturi y'amasaha ageze mba ndi maso Okay. Ijya mbere umufasha wawe cyangwa umutambukanyi wawe yavyakira gute? Ntivyamubangamira. Bo hari ibintu bitamenyerwa kuko mu bintu vya mbere bitamenyerwa itiro ririmwo. Kuko urashobora kugira ngo urumuhinga ibiki ukamurigwanya mugabo hazogira igihe rize riribika ahantu rigaruki ntiriheranwe riguteza ingorane urumva ugira ibibazo. Rero nawe se kuvuga ngo arabimenyera kubera ko azi ko ari bwo buzima tubayeho kandi mbayemo ariko kazi ategeza ko vyakira uko nyene uko ari genda mu vyura ati ngo wugare ikaba intambara ukamuvyura rimwe kabiri gatatu nyene hari nigenda muvyura akavuga ati nugende uhasiga uko nyene hasiga uko nyene kagira ukwiza ko ati abasoma baza kuza mu nyuma urumva rero mugabo nawe nyene arigora kuko arabize ko ariko bitegezwa kugenda ubuzima bwa comedy n'ubuzima bw'isamiriza bufatanya gute birakorohera canke ni juste kora kuko rashaka iganiro nkuko twabivuze cakora umukomedi nawe wagiriye mwajya makana bo biranyorohera kuko rimwe na rimwe hari gihe nisanga mwisamirize no mundi nyende muri comedy rero urumva hagenda guhinduka gato kuko mwisamirize bisaba yuko vya bindi vyo ko exagera imwe tumenyeye nyene ushyamwe ibintu biryosha nyene ko bijya bipunguka ugashiramo imvugo mbabarira amatu ugashiramo indero kandi ugatanga ari ibintu uri fact ibintu vy'ukuri yego na cyane ko twakoze tuvuga ngo babivuze mu radio donc nta gucrea ngo uzane ibintu kiretse turi muri blague uri muri blague ni sawa mugabo sometimes hari gihe bisaba uri kuvuga nk'ikintu runaka kutanga ukuri kw'ico kintu rimwe na rimwe ukavuga na source kugira ngo ejo canke ejo ntibize guteza ingorane cyane ko razi ANC nayo ko biri kurakurikirana ko mutari ko muratanga uburozi mu bantu okay ni comedy urayikora mugabo waramvuzwe cyane kuri stand up ni ikibanza wagiyemwo uwagihoramwe niwe yaguhaye opportunity mugabo akubonye kwa mutima umwanya mutoyi mugabo umwanya mutoyi nibuka ko nabikubwiye nti ndiko ndaraba uri kura performing wambaye nk'umusani kuko ari wambaye timbi kazi dasanzwe roba size gurushati vyari bisara ni yari edition ya kabiri yatwengana mutima nimba ntihenze hari ya kuri ni Kigingi aho narindi yari je nari nk'umutumire ntabwo nari naje mu kazi Kigingi aho yarari n'umutambukanyi wiwe bariko baratwenga bidasanzwe mu minota itarenga nka 10 canke itanashika 10 ndashika nayo minota 5 vyaratumye niyumvira umukomeje gutwenza ubundi mukomeje ni ibintu bisaba izindi nguvu ni ibintu bisaba ubundi buhinga ko Kigingi ari karatwenga ivyo cisha ari karakora ubwanje narahimbawe kubera ko used to be comedian yego kugira ntwenge bisaba ube wanyemeje kuri stand up hoho hari abantu bakina sketch umugo gasanga kuri stand up uri kuramara kwacu vuga ati reka heze tuyivireko wewe uri kuraraba comedy yawe uramaze guhabwa amahigwe kandi kabiri gatatu muri Kigingi sama wibaza ko ari biki bituma utari kuratumirwa mu gihe mwa kino gihe ibiteramo vyose abakomedi bariko barahabwa umwanya mbere ugasanga bararenguma ni wowe udafise umwanya ni wowe uzimvye canke ntibakurondera ntibandondera kandi nibaza ko bafise amakritere yabo bafatirako kugira bahamagara umuntu runaka kandi sinzimvye gose kuko nakuriye muri quartier isanzwe umani majambo ndasanzwe kuzimvana kubiravana naho umuntu aturuka reka cyangwa aho nyene rubizi mufata ngo taxi zingahe urumva bo mugabo sivyo antoka nibaza ko umuntu afatirako mugabo nibaza ko bafise amakritere yabo bakeneye mu bintu runaka ariko kandi ndi umwe mu bantu bahawe amahigwe ntakunze kuyafisha ubusa nubwo bitama biduhira tutama tugira amahigwe imisi yose mugabo iyo umuntu je wanyegereye tukayaga mu bikorwa nk'ivyo antoka ndabibamwe kubera ko mba mfise icizere ko ari tafari ndiko ndongera
na ku matafari nagiye ndubaka na cyane muri kariyeri y'ubuzima bwanje muri bijanye na comedy. Ego ni hari uvuze amakritère, harabavuze bati ibintu vya Nord na Sud byaragarutse. Hari n'ahantu ndabibona ukumva n'umu artiste aje baguma babaza ngo ava hehe ni uramaze kwiyumvira yuko ivyo bintu navyo byo bihari. Hari abigeze kuvuga ngo muri system nayo sinayinzi yuko harimwo system natwe nkakurya twumva zayitazi ngo muri system mu kigisate c'imyidagaduro harimwo ayo macakubiri yaho abantu bava. Hari n'abageze kuvuga iby'amazuru. Uramaze kubinugwanogwa, hari umuntu araguhidira abanje kuraba aho uva canke ukusa. Bo jewe ivyo nta mwanya ni ndabiha. Nta mwanya ndabiha ngo ndavyumviye ko canke iki kubera ko yani kubera nakuriye mu rusengero cyane. Yego. Ibintu byose ndayifata yuko ikintu cyose kiba kubw'impamvu runaka kandi yuko umugisha wanje Imana yanteguriye urumva canke ikintu Imana yanteguriye ataho kije kandi kiza mu mwanya wacu. Rero urumva abafatira kuri ivyo it's okay nta nakimwe ni babanda. Ariko ramaze hari aho muravyumva bo turetse ibintu byo kurugwa no ndamaze kuvyumva. Okay. Bivuga ngo mugabo nta mwanya mfise guterera muri ivyo ngisho ndavuze ko birebire. Yego kuko jewe namanira bankavuga ati okay ivyo wanje birahari. Birahajya nyene. Kuko urumva ugiye no kubiraba n'ibintu bibone bo kuvyo bariko baravuga ubona umenga nivyo kuko ukabona umenga wewe kubera ko nagutumiye mu bikorwa vy'iwanje nawe uzoshintumira mu bikorwa vy'iwawe bikaca bigumenga nakantu kakazinga ibintu nk'ivyo nyene. Urumva rero n'umuntu aca vyakira uko nyene kandi ugiye no kubiraba no muri aba journalist online aba TV online mwebwe n'abandi zoca usanga umenga twebwe hari abantu umenga bo muri Noro duhabwa ibiganiro nabo muri Noro, abo muri Sud duhabwa ibiganiro nabo muri Sud, abo muri Sud West ukamenga biruko nyene. Ukamenga uwo muri Sud ntiyotumira uwo muri Noro bakorane ukamenga birumva. Rero kubera ko ukungene imereye uraze kuva na kera hari umuntu ntuhaganira microphone ngumva ngo mpamagara mu journaliste ngo dukore ngo ibiganiro ngo ikiganiro ngo urabona ngo yuko ngo nakoze oya. Kandi n'ikindi nasho nabonye ibintu maze kugendereza murashobora kugenda kuri stage runaka mu gukora ibikorwa mugabo hageze ama media kwandika ugasanga ntibanditse ivyo umuntu yakoze ugasanga bo ugasanga ntanditse ivyo umuntu yakoze bien sûr ugasanga n'uwitwa ko yagera yakoze no vuga n'ibintu byagiye abantu no kumwandika ko nta kintu kimwe yagizaho mwandika ko nta n'ifoto bamufasha mfoto cyangwa iki bikaba kamizwe n'ingoma mugabo burya Mungu si asumani Kosoye niko bavuze. No kuvuga urashobora kutanyandika ko cyangwa utandika ku wundi canke gutagaragaza performance yagize mu gihe canke buriya. Mugabo ntuzoza gukura wa munezero canke yashusho. Wa wundi yatahanye kuvyo yabonye kuri naka. Okay. Kuko nibuka ndi ku radio hari umuntu yigeze gutelefona aravuga ati ndavye performance wagize muzana aka muri Kigingi Sama Comedy bana mari mikashi yawe ganshwe barangabiye amahera ku bintu nazika. No kuvuga abo bitakunze ko yamera kuri stage barayamereye n'ahandi hantu. Kurahura n'abandi bantu akavuga ati wow naho rero cyo gituma rero ivyo jewe ncamvuga ati okay ko batakunze bari yako bashaka kubivuga mu gihe canke buriya nanye ndafise akantu kiwanje nshobora gucisha ku bintu vy'iwanje kwamsa nkabisangiza nanje abona kwita abakunzi banje. Ahubwo nyene hari ikintu maze kubona ko umaze kuba wubaka imboga zawe nka za TikTok, Facebook n'ahandi kandi abantu bagukurikirana benshi kuko nkahangerageje kuraba kuri TikTok ubwo twayaga nta ba followers benshi wari ufise mugabo pour le moment umaze kugera muri 36000 barenga umaze kuvugira likes zirenga 140 n'amajana kurenga ni uramaze kwiyumvira iyo ugiye gukora performance kuba watwaye nk'umukameraman aza kugufata performance yawe nimba ari highlight ucisha hano canke ari amwe mu bihe vyiza werekana uramaze kuvyiyumvira canke kujya kuntu usanga Kigingi Sama yoyo banayifashe biranagora. Bo ndamaze kuvyumvira mugabo sometime urumva ubyo nabwo bucabuza ku bloka muri ivyo bikorwa kuko n'ubu na support ufasha umuntu yaronse bw'umuntu yari hanze yatungikano k'akapareye kace kazimirira mu nzira. Rero bica biza gutuma biza gutuma hari ibintu bimwe na bimwe bitaza koroha kugirana cyane ngo ivyo bintu bikunde. Abona twaba twajanye nk'abagenzi nabo
nkababwira kugira ngo bagerageze kumfasha ico gikorwa kubera ko atarabahinga muri ivyo bintu akacajaganya akacakora ibintu urumva nawe nyene nk'umuntu atari umuhinga kaje usanga na image yafashe vraiment ntabishasha naho woyishira kuko bona gutwe ngavuga ati ibintu zaye ngaha nibiki ariko rimwe na rimwe na image ngene bifasha rimwe na rimwe namwe muduze kuri stage hari gihe usanga babimya amatara ugasanga kuri main haje ebani itaruka imbere rijya ryari rihari naho rero umva biragoye ugasanga sound kubandi yagiye mugabo ugasanga kera kubaririmbye twacha tuvuga bagikorera ngaho kwa vyisi cyane kuri mize bazabama ngo yageze kuduga ngo ruriro ngo acaramucira cyane ngo fizo ngo acaragira ibi ni bya bindi byo kwa kiriko ngo ashamuzimiriza ko ibikoresho yarezuma yuko twende ubwo bizimye cyo koresha inyamunwa ko nta bundi buhinga kuko nka je ndize shikirwa niyo insolite sinibaza ko no cyangwa umahari ya hejuru ariko cisha wavuze ngo jewe nakuriye mu rusengero nakuriye mu vy'Imana hari ibintu ntaho umwanya ariko nk'umuntu nk'ikiremwa muntu ushake twihoze ibindi hari umuntu yarakwiye guhora undi canke kwima undi opportunity bivanye n'iyapfa cyane cyane bivanye n'ukwasa kandi atari we yiremye canke ngo amureme ngo amukore uko ashaka bo ntibari bakwiye kubikora ariko kubera ababikora n'abataratera imbere mu mutwe yego ababikora n'abataratera imbere mu mutwe twari dukwiye kubana gutega cisha umva ko twari dukwiye gukolabora hakabaho urunani ariko urunani nagora nkwereke twari gukorabora akabaho urunani kubera ko je ndafise public nkunda nawe uko nyina uko nyina izo public tuzishize hamwe bako tuza gukora ikintu gikomeye cyane gose yego hari twari dukwiye gukora nko muri Kenya za Churchill show n'ahandi barabona ko ari ibintu yego buzuye kandi baheruka gukira ikindi kintu nama mbona nababa peti badogosele bahabwa ama opportunity yego hariho za Shekatu hamwe na nani ndi bagende ngene yitwa ni imwe mu platforms zikomeye cyane gose muri Tanzania kandi ukabona yego ukabona yuko bariko barakorera synergy ubumwe bukomeye cyane gose ariko hari umupeti yabitanguye mbona umengo yego yarabitanguye bujana eti comedy yabitanguye mugabo urumva ikibazo n'ubundi ni ya support yibitwa ko abantu bakuze ibikoresho vyegewe imbere location ni bien décoré kandi ikindi naco bambabarire kuri kintu ngomba mvuge uno munsi abantu tugenda mu kintu kubera naka kirimo kubera ko naka reka nkoresha no terme n'uwiwacu reka ncengenda urumva gaca genda gusupportinga kubera ico bigarutse ahandi urumva ntagende gusupportinga avuga ati ni umurundi tuku yaje ni umurundi kazi birahagije urumva tugende gusupportinga uko vyabiri kose mugabo no musi ni nakateguye igiteramo turagiye hama ikindi nacu urumva nishaka kindi no kudakundi ivy'iwacu nyene sometime kuko ahandi bano ko abiri kose nyene urumva nyene barafyonderako urazi hari ikintu bavuze ngabo muri Nord bagasupportinga muri Nord muri Sud bagasupportinga muri Sud binyibukije rimwe narahuye n'umuntu urumva iyo umuntu yasomye sometimes aravuga n'ivyavugiwe mu ibanga umuririmbyi umwe ngaha kandi novuga ko afise igihagararo mugabo nawe nyene umengo sinzi ivyo yagiyemo arabigeze kumbwira bambaza ngo none mwene wacu yabaye mu promoter kuri Facebook and I was like who's that who are you talking about rero numvise umuntu avuga ngo wale ngo supporting abo muri no kurusha biwabo muri Sud jo mbwiye supporting abo wacu muri Sud mvuka mu Buyenzi muri mvira gusupporting mu Buyenzi yari Black G yari Lolilo mugabo nabo mugihe ntababona canke mu gihe izo content batariko barazikrea ntaco ndabaronderako and akaza kwibagira yuko mu radio ivya entertainment nari narabivuyemo narindi mu bindi vya development ibintu vya diaspora sasa rencha niyumvira supportinga muri Nord wahawe ibiganiro birenga 10 hageze ka umara umwaka imyaka ibiri atakintu gikorwa atakintu kiriko kiravuga atashuri kurabonekamo urinde kugira ngo nze kugutumira kwisamiriza y'abandi naho rero bakeneye visibility bakeneye abantu babumviritse hama wencha nza kugutumira juste kubera kutuva hamwe like tanga ibikorwa hama abantu bakwiruke kuko wavuze ngo sinigera nja kwiruka ku muntu ndamubwire ngo uyo nakoze iki raba ibikorwa byonyene biri bivugira wavuze ku kijanye
yuko umuntu yumviriza canke araba ikintu bivanye n'uwagikoze bica bigaruka no muri bya bindi by'imiziki urakunda gukomanta ku baririmbyi hari abantu bavuze ati hari umuntu yumviriza indirimbo juste kubera kabonye ngo ni Fizo ni Satbi canke n'uyu ariko ugasanga hari mu Peti yakoze indirimbo nziza kandi ryoshe bagatigeze ahabwa amahirwe y'abo bantu kugira ngo promoting juste kubera atari nabi yego nivyo rero byo biragwiriye uno munsi hashari za mpande zibiri zihanganye nko mu by'imiziki ashari za mpande rwa ruhande rwa Satbi akana rwa ruhande rwa Fizo mugo no munsi hasigaye mugabo no munsi havugwa cyane gose hasigaye havugwa Kiriko na Satbi bo urumva Kiriko nawe nyene hajya ari muyabira kubera uko Kirikare muyabira kwandika indi ndirimbo izoza gusumvya inguvu ahaniye uri mu bavuga yuko vyamuteye ubwo bagusohora indirimbo guyo kubera atinya kudakubita hiti nka ahani rega ahanihe yayikoze mu gufyina gute ishijya hiti none ntumvise ko bagomba bigire hanze cyavuga ati naje ndabe ko hari akaririmbo ariko rabivuga no kora akaririmbo ki wanje ndi umwe ibintu by'amakorabo ati nanjye ndaba akantu nkora ndi umwe hanyuma ncengenda kuko bagomba bagende hanze na double J byari bivuye kuri kakandi ngo mwalimu wa math hapa ni wapi sisi reka nkora akaririmbo ati nanjye akaririmbo ki wanje ashirayikora kuko urumva ntiyari yiteze ko izoba viral kujya kuzogera hagigeze ariko ziko na Satbi yakoze indirimbo yitwa No Love bariko baraharira no wari karasponsorize baje gukora indirimbo muri Tanzania we yashaka yindi indirimbo vyahavuye akiyandikira Belle Nice mu nyuma indirimbo No Love nta nubwo yarayiteze yuko izoba viral kujya nuko rero bigenda cyo kimwe n'indirimbo Too Much ngo yayikoze avuye mu nibi vyiwacu bya comedy ko bigenda comedy tuba twiteze ko izokubita kenshi ntigera igenda mugabo yindi twamaduka ntabwo waruzi ko kazova muri video imaze imyaka 4 hamakaze kuba viral inyuma y'iyo myaka 4 ni umaze kuba wubaka ubucuti n'abaririmbyi nk'umuntu ari ku radio bakeneye promotion kuko tugerageje kuraba entertainment z'ahandi hantu abamenyesha makuru canke aba radio presenters bafise ubucuti budasanzwe n'abaririmbyi nko kugiye kuraba ba Jimmy muri Etats-Unis ugiye kuraba ba Johnny Jo ngaha muri Tanzania ugiye kuraba ba Lucky mu Rwanda n'abantu ubona yuko bari close cyane ba Onyiko muri Kenya n'abantu usanga mbere banafisa ama connection baza guha baririmbyi biwaho muri Kenya ni umaze kuba wiyumvira ico kintu ko nk'umuntu akurikirana ivy'ahandi hantu uramaze kuba wubaka ubucuti bwiza kugira binorohe gutyo yuko abantu bahana nimba muririmbyi hari ikintu kiriko kiramuvugwa ko bikoroha yuko muhamagara ati yo hari amakuru nkaya eske vyo bari byo kugira ngo umuntu ntatange kuko abantu bavuze ngo uno munsi abantu kuri Facebook bandika inkuru juste kugira ngo mve kari inkuru kandi inkuru kumva n'umufana amubwiye ati wesha ariho twari turi ivyo bintu vyabaye donc uramaze ko waka ubucuti bwiza gutyo n'indirimbo vyorohe yuko aguha indirimbo avuga ati cisha ndasohora indirimbo ku wa gatanu eske twoza gukora lancement kwisamirizi wanyu canke mu kiganiro cawe ko gikurikiranwa cyane ubucuti bwawe n'abaririmbyi bumeze gute gacisha bo bucuti hanini bumvise ndavise hagati yanje n'abaririmbyi mpimbaza amana benshi mugabo ntiburi utibagiye ko nabo babanigwa cyane bino bihe ariko ntiburi ku rwego rukomeye gose kubera ko nashene cyane ko muri emission yacu aburenganzira dufise bwo gutumira ariko promotion ivyo nashatse yego nta burenganzira dufise bwo gutumira hanyuma burya biregarega bigumye promotion hagira goye cyane imyangenzi cemerwa na nyeneyo jewe nk'umuntu yabikoze hari igihe ukubita isameze kavuga ati uyu muntu kari kavuga cyane ubwo nta umuntu we wari amahera ategerezwa kuza mu isamirizi urumva yuko nibishoboka ari urumva naho rero urumva ni zimwe mu mbogamizi usanga ziko ziraba ariko mu gihe yagize intambwe ya turafise uko ngesha tuyaga nabo bavuga ati manzo uteye intambwe ya mbere uvugane n'isamirizi utunganye ivyo utegezwa gutunganya kwisamirizi hamaze gutunganya ivyo utegezwa gutunganya kwisamirizi biroroshe cyane natwe ko dushira mu ya support kugira ngo bya bikorwa vyawe navyo bishobore kwegera imbere mu buryo umuntu atakwibaza haraho nasomye bavuga ngo abaririmbyi no munsi basigaye kwera ko bafisa amasanamu meza presque bose yego basigaye birata ku mafaranga bazikozeko ariko nta numwe arirata kuri promotion yakoze mu gihe twabonye Mavins bari bamaze kuriha plus de $150,000 muri trimestre imwe y'umwaka bateguye ya promotion donc loko udashizemwe ko tubona abarinzi babo hanze bagenda mu mawada atandukanye mugabo bipfira hehe kugira ngo
nk'umuntu yakoze indirimbo aho harimo rero nakakandi ko gukoma kuko urafise n'umwe mu bantu muri kumwe ari umuririmbyi mugana w'ibikorwa vyiwe bidasohoka cyane nkuko comedy isohoka se kubaririmbyi gusa ala se kwaririmbyi gusa burya turacafise ikibazo gikomeye cyane gose aho iwacu mu gihugu haba no ku entreprise amwe no ku bantu bakora ibikorwa bitandukanye no vuga bibazana ikamfasha kandi ari karindi urumva ibi nuko urumva nabo baririmbyi sinzi ibintu byabagiyemo nukuvuga wewe ibazo wakoze ikintu cyakuruhishije mugabo ukananirwa no gushiraho imperekeza kugira ngo gishike aho wakwifuza ko kiza kugira ni nko kuja kurangura itomati ukacuzishira mu nzu ngo baraziko ndandaza urumva voila kumenya kudandaza ni kimwe no kubaka barazi kubifise urumva no kubaka societe imenya kubifise kandi kamenya yuko ivyo bintu byama bihari naho birondererwa n'ikindi kuko no muhigo imaze gutera imbere promotion zamaziriho bamari amafaranga kugira ngo ibintu byabo babipromotinge mu buryo bucanke buriye urumva bisigura iki gukora uno munsi nimba ingwane bagira ni imwe urumva ngo bwa mbere ngo nguriya ngo nararishe ngo promotion ngo kuri irya ngo yindi ngo vraiment ngo bana no gacamura mu gende usanzwe gacamura urumva ngo igende ngo base ngo ari oya kandi bafise abakozi bakeneye guhembwa peut-être bafise n'inzi kenewe kuriho basivye mu mwanya no kandi kindi naco abarundi bari bashiwe bwenge bwose bavuga ngo ubutaza gasohoka namwe akagira hano amenye nakinjira voilà rega nuta nibitasohoka n'ubundi ntabizinjira kuko ni wasohora bizogenda bigende kuboma hari ahantu hatuma hari ibindi biza kwinjira kuko ni washira ibintu by'ama challenge hari abantu azobindi birafatanye na kakantu voilà kavuma kubera accident atari yiteza akavuga ati ibikorwa vyiza biridandaza voilà avuze ati Kirikou aratinya kwandika indi ndirimbo kubera ko atinya gukubita indirimbo idakubita nka aha nihe rega bazoca bazikompara ariko ari muri Superbat wari ukwiye kumuvugira no kumuha strategy kuko uri umwe mu bantu batanguranye na Superbat bono maybe niko yakubona ntararonka umwanya kugira ngo twishane nawe ariko nasanze ikintu kiba coroshe mugabo kandi birashoboka kuko ingorane ya mbere benshi abarimbyi bafise uzorabe ki yuko ngene bandika kera n'ubu ngene bandika biratandukanye ntibacindira dioshe nyinshi za kidumu ni za kera yego urotazo magana numva soro tugoma turyoshe mugabo nawe promotion urabe za kera zirasara no none ntubizi yego urumva rero naho rero ingorane iri kwiraba nukuvuga hamwe yose agafata umwanya wo kwandika akaraba amajambo nyene ajanye n'amaranga mutima y'abantu bagezweho babayemwo nubundi azosubira abakome hit ibyo abantu benshi adakunda kwibaza cyane ko icyatumye twebwe no munsi video zacu ziguma zikunzwe gose ni kuba ko ziza zifata mu buzima busanzwe bwa misi yose twamatubamo ko bariho video abantu bariko barakunda gose ava ngo iyi video kuko mutemwaye tweretse kumbe nawe imaze igihe video twakinyeje we na Econarise Arise ariko abwira yakora mu taximan amujanye ku musheri wiwe yuko yomuha aho bita magetoni voilà ati ebana impasamire iramazigi ati impasamire urumva ati impasamire uze kumubwira ko ari samire hariya mugabo jewe se nkani iwanje uyampe hanyuma we bisigaye muze kuyivana murapambana ibintu biba ugasanga umutaximen agonze wa undi bari kumwe 30,000 bageze hari wa mushiri ate bana ni raki urumva ni ubusumu no muzi uko baraba nk'ivyo kuko biva ntibizohagarara ni ibintu bizoguma biba urumva sasa rero urumva arakiriku ijya ndirimbo ahaniye niza ko affecta nabo ukijijwe nabo udakijijwe nabo umuntu ameze gute kuko nta muntu numwe atagomba kwishimira urwego agezeko aha nihe none yishima adashaka no kwereka bamugwanije yuko yateye inama abantu bamugwanya kubishima kuno aha nihe ibindi imwo bimeze gute n'ubu rene yazana ibintu biza guhura n'ivyo abantu bakeneye bariko barabamwo cyane cyane ko abantu aba vulnerable ni benshi ku isi taginga naba vulnerable uze kuvuga bwabo jambo buza gutuma bumva yuko umenga barakozwe ko barafashije bizotuma ejo canke hirya yejo umenga uzoga muri trend uzoga muri hit ibintu bimeze neza
naho rero donc dukoresha ya mvugo Sadbigera kuvuga turabibihe cyane gose mu kwandika urakoze ivyo binyeretse impamvu hari barimvye umisi yahera bari on top mugabo mengo nta bishasha none si Billyman boy ariko kandi urabona yuko Double J aribo yarahora dodesha kiriko voilà mugabo uribuka kagakubita ni vyanka gose nzogira zoduga oya gushika kuri gushika kuri za ntagaso kugenda ndabona ko kiriko yarakidoda mugabo no munsi kiriko aronka show Double J okay ni equipe nimaza ko buzuzanya bo batangora boyo nivyo wabo ngira n'amaharonka barayasangiye navyo ni CISHA abantu rero muramaze mwasubiye gukina na Alice bikungu byari bitandukanye kera twigire ku musozo ni Alice no muririmbyi kazi ariko kandi aririmba gospel wewe nawe muri gospel nturirimba mugabo urumwe mu bantu muri ko hari bari badasanzwe cyane kandi bivuga uko kandi mu bijyanye yarongoye na korali yego mu bijyanye no kwizera ukomeye cyane ni iyo uravye ibintu mukina ubona ko mengo hariyo societe muri ko murabangamira babantu bitwa bakizwa mugabo bo urumva ahamagara umukobwa ngo aje gusenga kuko niko ndavuga kuri video na postinze abantu bose baravuga nayikuye kuri TikTok yawe abantu bose baravuga bati yayindundi baravuga bati abana ni so mukobwa akagupima umuhungu akavuga ati iyi ndayikomoye kacu usora ko n'amati nivyo wahoramo ugerageje kuraba no munsi ibintu muri ko murakina na Alice bifise iyihe siguro mufise iyihe vision mbega tugira dusubire tubone timu yari yitwa timu mutima igaruka mu ishusho rishasha muri Indonde comedy kuko mwarakina ariko ibintu byatumye mukundwa cyane yari ibintu bitwengeje mugabo birimwo inyigisho bice 80%. Tugira dusubire tubone ijya equipe ifise iriya esprit yakuri yakora ahabwira iyo equipe ni yihari uno munsi habwo abantu teko bara video ugiye kuraba video twakora tukiri kumwe na mutima uno munsi twakiri ko murabona difference no munsi uraza kubonamo iyindi yani wanasema radha uraza kubona ubundi buryohe utandukanye na kiwabona kiriya gihe kuko uno munsi nimba twinjiye mu kintu tucinjiyamo neza ku buryo tuza kwerekana ikintu neza ku buryo nyene uza kumva ko ari ikintu usigaranya mu buryo shanke buriya image gahera umuntu yatahuye igahera watahuye kandi mu buryo nawe utashaka kwiza guhera rero nivyo turimwo ahubwo ikibazo kihari abantu benshi no munsi ntibazi ko turi mu kazi kose kubera ko platform ze dupostinga ko ibikorwa byacu Indundi TV haja ko ibintu byinshi rero umuntu acha yibaza yuko ngo ibikorwa ntibabiko birasohoka kumbe babiko birasohoka kandi ku bwinshi ariko ari ukuntu ubona ka video kakubise puff kaja kaba viral naho urumva ibintu biza gutuma kenshi video zigenda muri ubwo buryo urazi yuko ama page menshi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi uzi uno munsi yateye imbere dukuyemwo iyi akeza urumva nyinshi giye kurabira mu nyinshi mu zindi zose uzoca ugenda barabe mu video mu bikorwa byagiye barapostinga bya kera badugijwe na video za timu mutima nizo badugiyeko amachano menshi ama page menshi nga kuri Facebook no munsi ari ku downloadinga video zayo bagenda downloadinga video zacu bagenda bazipostinga udupande duto kandi nubu ni zimwe mu video agikoreshwa mu gutuma ama page y'abantu benshi atera imbere ico gituma gushika no munsi twebwe yaba Alice yaba mutima yaba jewe baje bana bandi uguma umenga urumva tuguma tunondo tope muri ibi vya comedy kubera iki video zacu ziguma zisirikira zikoreshwa mu buryo butandukanye ni urabizi yuko no kuri TikTok no munsi video ya ijambo ry'umutwe riravuga Yesu azura Lazaro azura nde Lazaro urazi yuko no munsi iri kirakuza ama page y'abantu mu Rwanda kandi video ya kera cyane nibuka tugi shootingira hariya kujya mbere mu rupangu ntavuze kubera ko rumva nyene ngo ntakunda yuko ni ugira cyane gose ego cyane gose akantu kari hafi
uno munsi hari ibintu by'uburofarofa abantu bagikina urabona vya bindi ngo bigira ibintu ubu ntibikiba kubera iki kuko twaraje tuba nk'icitegererezo bariko bararabirako tuba nka exemplaire benshi baza gusubira guhindura uburyo bakwandika barabiye ku buryo twagirana twahora twandika yego urumva barate bana bimeze kumeze kugira ngo video zigume zi on the top nk'ubu nka video urutoke mwirangi igihe cyose azokwama haba amatora ahari hose mugo byose bivyumvike irundi byenzireka nkoresha izokwama igaruka ibangaruka mwaka yongera igirane ihitinga naho rero ngira ko mpanura abantu badukunda canke bama badukurikirana canke abasanzwe bafite impano zitandukanye gukora ibintu ejo canke yejo bizokwamaho kuko ni vyiza bokereka mvuge ngo ni vyiza kugwanira canke gupfira ivyiyumviro bizokwamaho kuruta kugwanira ivyiyumviro bizopfa. Sinzi rero uko wantahuye canke abako badukurikirana ni vyiza kugwanira ivyiyumviro bizoba ni vyiza gupfira ivyiyumviro bizobaho kuruta kugwanira no gupfira ivyiyumviro bizopfa. Ivyo rero ni bimwe rero abantu bagomba kumenya gusiga izina ryarindi canke gusiga igikorwa vyamindi aba mu myaka 5 mu myaka 10 20 bizokwama bigaruka bigasubira kwandikisha ya mateka vyamanye kuva kera. Okay. Urakoze cyane cisha. Yego merci beaucoup. Reka rero duse nk'abasozera. Ono munsi abokenera timu yanyu. Hari intambamye kuko twarabonyemo kuza nko kwabivuze amaceno atari yandi yiba video zanyu ahubwo arayashaka ati dukinibi canke dukinibi. Uramaze kuba wiyumvira kwandika filme ihera nka filme mukayidandaza canke mukayishira mwahora muyishira uramaze kuba wiyumvira gutegura igiteramo na cane cyane kuri munsi y'uburongozi bw'umuntu yateguye ibiteramo yaba hano mu gihugu hagati mu gihugu yateguye face to face hano mu gihugu y'abarimvyi bakomeye yateguye n'ibiteramo muri Zaburaya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uramaze kuba wiyumvira ico kintu gacisha bo ico kintu twamaze kuciyumvira kandi biraja muri plan ko bwa mbere bwo twari twategekanije kuzogira tour tugire tuzunguruke mu Burundi nka team hanyuma inyuma y'ivyo habeho kugira gutegura igiteramo nyene nka team twese hamwe mu buryo bavuga twiyereka abantu mu indi shusho birahari wanashima mbere turafise umwe nk'umuvyeyi twashikirije ico kintu turindiye kuko tuzogiranira umubonano bw'ico kintu gigirene gishobore kurako cyoshirwa mu ngiro hanyuma ikindi nasho twafise filme zanditse alani twafise filme zanditse kandi zihera mugabo gihe cyose twica kugira ngo tushobore kubishira mu ngiro twiyumva ari kintu gikunda kuza turi muri domaine ya filme no musa abakomedie benshi bavuye mu karanga mutima ka comedy bisanga bagiye mu bintu vya cinema gose urumva baca basanga bariko baradisparesa ku kibuga ca comedy rero twe film irahari kandi vraiment yanditse mu buryo budasanzwe mugabo turacarindiye ko turonka support ariko kugira ngo ishobore kugirana kuzari ishobore gukogwa no vuga ibifise ubuhinga nyene urumva kuko ca gicapo umuntu afise mu mutwe ntikize kigenda kagirira kuko no munsi ari ibintu dukora kubera ubukene twebwe ati nta kundi nimba hari kubamwo ibintu byo dufate byo kuja ahantu dufate nka gukota maison de passage n'akarorero harimo ascenseur ibiki kubera ko uburyo butaza kugukundira gukora ivyo bintu gace gatebaneka basi turabinze inzu nabo twayironse mu musama mu giso canke hehe mu gininde dukora uko nyene urumva piga igikorwa gisohoka kugira ngo igikorwa gisohoke ugasanga uri kutakaza image yagishaka igikorwa warukire nico gituma uzosanga abazungu bavuga ati bana iyi filme iteguye imyaka ingahe itatingahe kugira ngo baronke cyaka kintu bari bakeneye sinuko acteur umwe bivanye n'ukungene yarangana bambwiye ati oya bibiro birarenze tegeza ko ufise ibiro bingana uko nka filme ya 50 cent utegereza ko wapungutse
biravugwa yuko yatakaje ibiro voilà kugira tuze kuronka ya image dukeneye utegereza hariho imwe mu mafilme nakurikiranye muri Tanzania Juwakari tugereza kwimyesha igipara kugira ronke ya image iyo dukeneye kandi Juwakari azi imyaka imaze ujya mukobwa Femi iyo myaka yose Juwakari imaze yaguma ari igipara kandi yarakeneye gusa nk'abandi kandi yakeneye gusa nk'abandi urumva cyo babije kugenda kwambara wiki kubera zicashaka kubera izi naho rero nako nisho twa dukeneye kugira ngo kakanova y'ikintu dukeneye bigende kujya ivyo nabyo bizakena amafaranga imwe rero nakubwira hari ikintu bita done canke ganyaganya sivyo 50-50 ivyo dukwiye gukorana n'aya ntuza ya entreprise ateye imbere ibiki ya promotion bakeneye tukayitangira natwe muri za filme tuko turasohora ariko super battery kiratanga ama opportunity biregare ubwo niho butinya kudodora bose bango ndatinya kudodora shangi kandi ari muhira bo ni muhira kandi umuryango wo kwinjira turawuhuzi yego ariko kandi urumva nimwe kubona super battery iri kwikora ibikorwa bijya ntufa kwinjira uko nyene kuyirohayo ngo urumva ngo cyo bigenda uko kuko nawe bonyene muramanza mukicara ku meza bakaraba ati mbega twinjiza gute kandi kindi naco natwe wibuke yuko ego turafise platform zacu zimwe mugabo hari platform dufise nkuru nini ya Indundi TV uno munsi itari mu biganza byacu ngo baba twebwe twimanipira uko dushaka kugira ngo dushobore kuba twovuga ngo uriya wewe urongoye no entreprise zana ngaha mu Ndundi tuca duhwikira yuko nyene urumva hacategezwa kuba ibiganiro bitatu turayaze nk'akarona super bat ku bintu kontra runaka tuca dusubira twongeye tuyage kandi niki na Indundi kuko urumva twebwe igisata dufise no musi n'icya comedy okay nico tugenzura gusa naho rero my final question what's your dream indoto yanje uno munsi mfise hanini ni yo novuga gusupporting abajene des jeunes comédiens bafise novuga iyo nzara n'inyota yo kuba hari urwego bagezeko kuko muri uko kuba supporting nanje biza gutuma hari undi rwego nza gushikako ntariko ndishikanako mugabo nza gushikanwako naba abandi bariko baraduga kuko baba bariko baraduga bavuga ati nakano yagize nte yatumye no munsi nshika aho ngeze akwantira mu vyumviro iki bamwe ndavuga ati bana ndifuza gushaka kubilitere kugira ngo niba ico mfasha ndagifashe zire biza gutuma izina rya CISHA ADO rija mu mitima yabarya nababo bande babakunda bigatuma kandi isubira kugira ane kuduga yego ndagushimire cyane ndiko ndakorera ko ndagushimire cyane ku mwanya wawe merci beaucoup ariko nifuza kuyaga nawe muri kumwe na Alice kuko hari ivyo abantu bandomye ntashobora kukubaza wenyene kuko uravize ivyo kwishura n'ivyo kwishura nta ngorane wewe no gupanga gahunda nta bindi yego reka ndagushimire cyane ku mwanya wawe nizera yuko bari kwadukurikirana mwanyuzwe na bimwe mu bibazo mwagiye murantuma kuri CISHA ADO impamvu ataboneka muri stand up comedy cyane ngira mwashoboye kuvyumva ariko kandi ikijanye no gutegura ibiteramo navyo urumva yuko birimo bimwe mu maproje bafise abantu bo hagati mu gihugu umwanya n'umwanya muzobona amafishi imana imuhezagiye kuko yaranamuhezagiye no mupapa no mukozi wa cyane kandi ubona yuko atigeze ahindura ishusho reka ndagushimire ku kanya kawe wahisemwe gukurikirana The Real TV Show ni wewe butunzi mukunzi butunzi utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu shira icyumviro kora like sharinga kugira ngo nabandi bashikirwe abantu muri hanze bikunda yuko mubona amazi ntusimbishe yatsi kuko iyo yitaruse biratuma natwe ukwinjiza bitari kirenga nuko benshi batinya kubibabwira ariko kandi Mswahili wa ukweli hakuwagi na haya ya kuomba mimi na kuomba kwa unyenyekevu acha nikwambie kwamba Mungu anakupenda uchugira huba kandi ubaho